nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Fidele Niyongabo. Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden avuga ko gushiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa ngo mu bihe bya none. Ivyo yabitangaje mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikirako cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya president. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ivyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguza amateka. Kwijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi biciye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka wa 2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF Henrietta Fore afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri 4. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo co mu muryango wiwe uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishirahamwe UNICEF. Fore yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishirahamwe UNICEF mu mwaka wa 2018. Azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishyizwe mu mwaka wa 1946 ishirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi ndwi bose abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Fore ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye vyo ku isi. Tanze akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca COVID-19. Umuvugizi w'ishirahamwe ONU Farhan Haq avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Fore UNICEF muri iki gihe ari ishirahamwe rikorana n'amashirahamwe atari make yaba aya leta canke yikorera ku giti cayo kuvyerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika aho igitigiri c'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe abandi 1234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo. Bitangazo ku munsi wa kabiri mw'ijoro, igipolisi catangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamanga zini yasahugwa. Kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu 27 bapfuye mu ntara ya KwaZulu-Natal hamwe n'abandi 45 mu ntara ya Gauteng. Umuntu aretse abapfuye bahonyanzwe, ipolisi kiriko kiratohoza abo bisa nuko bapfuye barashwe. Ingingo yo kurungika abasirikare 2500 gufasha igipolisi ntivyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje. Kwindi nkuru yerekeye Afrika, Matata Ponyo Mapon yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo yarungikiwe umutahe ukumuhagarika ku vyaha bya ruswa yagirizwa. Uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, abashikiriza manza muri Republika ya Demokrasi ya Kongo basahuye umutahe ukumuhagarika ku vyaha yagirizwa ko yanyuruje miliyoni 140 y'amadolari y'amafaranga y'igihugu. Matata yabaye umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya President Joseph Kabila kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2016. Yagirijwe ivyaha vya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na President Felix Tshisekedi bagize amatohoza ku kugenera leta y'imbere yaho yitwaye. Matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze, avuga ko ivyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza. Turangirize kuri Zimbabwe aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira ikiza ca COVID-19 abanyagihugu umuriyoni gikoresheje injanjo mu ndwi zibiri ziri imbere. Iyo nkuru yatangajwe na President Emerson Mnangagwa ku munsi wa kabiri, n'igihe yongereza ikiringo c'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi 14. Mu gihe ibitigiri vy'abapfa n'abandura umugera wa COVID-19 biriko bitera vyiyongera, Mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya COVID-19 zirimwo umukwabu. Fidele Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet @, radio yacu voa.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu Burundi, Banki Nkuru y'Igihugu BRB yaciye amafaranga y'amahanga mu bucuruzi n'imishahara. Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa bita BIF. Uyu ni Diane Joseline Bizimana, umuvugizi wa BRB. Hagati aho ejo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari mu ruzinduko i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uruzinduko asoza uyu munsi. Radio yanyu ijwi rya Amerika ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda irizihiza yubire y'imyaka 25 muri iki cyumweru. Muri aya makuru turumva ibyo abakunzi bayo bayivugaho. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi arasoza uruzinduko rw'iminsi 3 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe imiryango yo mu karere Didier Mazenga Mukanzu na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambassadeur Albert Shingiro. Tujye mu Burundi, Banki Nkuru y'Igihugu BRB yaraye itangaje icyemezo cyayo yafashe ko kuva ubu nta muntu ishyirahamwe cyangwa ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Ibanki Nkuru ya Leta y'u Burundi BRB imenyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu gihugu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa abamenyesha amakuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, isigura ko abantu barihisha ku bidandazwa canke akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mvamakungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe. Niko kwibutsa ko mu gihugu hagati atarindi faranga na rimwe ryemewe gukoreshwa atari amarundi. Diane Joseline Bizimana twari gisata cyo kumenyesha amakuru muri BRB niwe yasomye iryo tangazo. Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa bita BIF mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Iyindi ngingo yafashwe nuko ata muntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mvamakungu nubwo yoba ari umunyamahanga n'amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Iyi ngingo ikurikira yo kwaka impusha amazu akora ubucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze. Ico gikorwa ikaba cegurirwa amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora ubucuruzwa bwo kurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu babikora badafise uruhusha rwa BRB. Ibi Gabriel Fsiri yarongoye ishirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kugira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza. Rufite afise impanuro atanga. Twibaza neza yuko
leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politike. Mu nzira zimwe zizanwa mu mafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitaniye ubucuti n'u Burundi, ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ma ONG, eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka. Ivyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe. Ikigira kabiri ni tourisme, ni kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya. Kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka, ntibikunde. Ikigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibivyikawa, icayi, butare n'ibindi. Ivyo byose bisaba ko ibijanye na politike, ibijanye n'intwari ibereye, gukorera ku mugaragaro, byose bigomba kuba bikwiye. Ivyo rero n'umunsi navyone hari ikibazo ntibishoboka. Tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro, naye handi ho nitwibaza yuko izi ngingo zishobora gufasha na gatoya, ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu bigagorana cyane. Kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe kuwa 15 ukwezi kwa kabiri 2020, abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga agaciro, nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza, amatike y'indege n'ibindi byinshi. Hari n'abitanga bakabwirwa ko bazobaterefona bakarindira amaso bagahera mu nzira. Igitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo. Abahinga mu by'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura, dandaza abanywanyi bayo babazanye kandi nabo bayaronderako. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu gihe radiyo Ijwi rya Amerika ishami ry'ikinyarwanda yizihiza yubile y'imyaka 25 imaze ivutse, abarundi b'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baba hanze y'igihugu cyabo barashima ko Ijwi rya Amerika yabahaye umwanya. Baganiriye na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Emmanuel Mpingurutse, umunyepolitike yahoze ari umukenguza amateka mugambwe Iprona, arashima ikibanza iyo radiyo idahengeshanya kubaha. Amenyesha ko atakindi yo kwipfuriza abakozi b'iyo radiyo atari gutera imbere nk'umuzinga. Ico shima ku Ijwi rya Amerika nuko iduha ibiganiro bimeze neza igihe cyose, kuva mu gitondo ca kare gushika ku mugoroba w'ijoro. Ni ukuvuga yuko umuntu ataronsa akanya ko gukurikira isaha cyangwa uyu mwanya n'uyu ashobora kugenda akabisanga, kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi akabisangaho akavyumviriza. Usanga ivyo biganiro bikora ku bibazo byose, ibibazo byose ugasanga nta kibazo na kimwe kigaragaza muri aka karere mbere no ku isi kitatanzweko inkuru. Ijwi rya Amerika nukuri iratanga amakuru ashika ku nyota mu mwanya mwiza kandi amakuru y'ukuri. Inyito mwayise yitwa radiyo yacu, koko ni radiyo yacu, twebwe tuyumviriza, ni radiyo y'abanyagihugu. Na Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi w'urunani Sefor Arusha rw'abanyapolitike b'abarundi batavuga rumwe na leta, arashima amakuru adahengamye iyo radiyo ibashikiriza. Muradushikiriza amakuru y'iwacu mu Burundi, iyo turi mu buhungiro rero tukaronka iradiyo zitubwira idonido ziriko birabera mu gihugu. Kiba ari ikintu ciza cane. Ni radiyo itumenyesha n'ibiriko biraba mu karere, mu bihugu bibanyi by'u Burundi, naho umuntu ataba ariyo n'ukuri aramenya neza ibiriko birakorwa hirya no hino mu karere no mu gihugu iwacu. Natwe turi mu buhungiro tutavuga rumwe na leta y'u Burundi, n'ukuri turashima, mwaraduhaye ijambo akatari gake. Burya aho amaso y'umuntu atari kugira ngo yibonere ibiriko biraba, ariko mwe mukaba muhari, amatwi akavyumva, n'ukuri turabikenguruka. Nabo mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu barashima ibikorwa vya radiyo Ijwi rya Amerika. Marie Louise Baricakarongo, umuhari w'abakenyezi n'amahoro, amenyesha ko ashima cyane ikibanza iyo radiyo yahaye abakenyezi. Icambere dushima ni uko iyo radiyo yegereje amakuru abanyagihugu bacu bavuga izo ndimi. Icya kabiri naco twebwe umuhari n'amahoro dushima nuko radiyo Ijwi rya Amerika iha ikibanza ciza abakenyezi mu gushikiriza amakuru aberekeye, ikaduha n'ijambo
tukavuga ku biraba agateka n'ubuzima bw'abakenyezi, tukanavuga no ku biraba ibihugu byacu n'akarere muri rusange. Turashima rero ikibanza n'agaciro iyo radiyo iha abakenyezi. Icya gatatu dushima naco nyene n'amakuru atomoye kandi atohojwe radiyo Ijwi rya Amerika iduha. Mw'ishyirahamwe riharanira ubuntu n'iterambere FOCODE bamenyesha ko bashima uko iyo radiyo Ijwi rya Amerika idatoranya mu gutanga ijambo. Bishikirizwa na Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe. Turamaze kumva ku biganiro bica ku radio Ijwi rya Amerika bavuga ibijanye n'ubuzima bwa politike, ibijanye n'ingene abanyagihugu babayeho, ibijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu. Ico ni ikintu gihambaye, bituma umuntu wese ashobora kwisangamwo mu biganiro bishikirizwa n'iyo radio. Jean-Claude Ndiburumusi wo mw'ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi, nawe nyene arashima cyane ukuntu iyo radio ibafasha kumenya ibibera iwabo. Turabashimiye cyane ku bikorwa mukora, ku makuru muduha, eka mbere n'ibiganiro byiza bidufasha kumenya ibiba ku isi, ibiba mu karere, eka n'ibiba mu Burundi bwacu. Icyo nosaba rero nuko mwobananya mukora, mukagwiza ibiganiro cyane cyane mu rurimi rwacu rw'ikirundi, ibiganiro biraba igihugu cyacu cy'u Burundi, nivyo novugira ko cyane. Muduhe inkuru zitomoye, inkuru zo hirya no hino no ku bantu baba bitwa ko batariko bavuga rumwe mu gihugu kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu batabibona co kimwe, kugira ngo umunyagihugu atomokegwe, abone uvuga ukuri, abone n'uri karabesha. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Isabukuru y'imyaka 25 ya radio Ijwi rya Amerika ikirundi n'ikinyarwanda. Umukunzi wayo witwa Ntaganzwa Edouard w'imyaka 61 y'amavuko yahoze atuye mu murenge wa Kimihurura i Kigali, aza gufungirwa ibya genocide mu 1994. Yafunguwe nyuma y'imyaka 9 mu 2003. Ubu atuye mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho leta yamwubakiye nk'umuntu utishoboye. Akora irondo ry'umwuga. Avuga ko yatangiye kumva Ijwi rya Amerika akiri muri gereza nkuru y'i Kigali yahoze yitwa 1930. Yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Maze kugera muri gereza 1930, Ijwi rya Amerika nkajya numva umunyamakuru ngo witwa Asumta Kaboyi, nkumva Kamirindi Thomas Mukankusi, na n'ubu baracyavuga. Ijwi rya Amerika rikaduhumuriza aho twari turi muri gereza. Twari dufite mikoro zesitaye mu rupangu iburyo n'ibumoso, agashyiraho amakuru. Abanyepolitiki twari dufunganye bakumva amaradiyo yose impande zose z'igihugu, kubera ko mikoro zari zesitaye gutya ku rupangu ahantu hose. Twayumvaga cyane saa 11 za mu gitondo hafi aho ngaho, nibwo nakundaga kumva. Nibiye biganiro mwakundaga? Icyo nibuka nuko mu ijwi ryawe baravugaga uti gacaca zigiye gutangira, abari batuye Igikomero, abari batuye Kigali ngari, mugiye gusubira iwanyu, mwicare hamwe nkuko mwari mutuye, muganire, muvuge neza wishe kanaka. Noneho tukajya dukora gacaca uko twari dutuye nk'amaserire nk'umudugudu uko twabagaho mbere. Kiriya gihe cyo muri gereza, uyu munsi abasifunguye ko babanaga n'abantu, abamwabanagayo bavuge ko bacyumva Ijwi rya Amerika, n'abasigayemwo bararyumva. Amaradiyo arimo, ndetse n'ubu ngubu ndasuhuza Mwimana Fose uri impamvu. Ndizera ko niyumva azumva ko namushubije, niwe wari inshuti yanjye magara nubwo yari yasigaye. Ejo bundi Benefit hari umwana wo mu majyepfo Nyanza, kubera nkwereka ukuntu numva ibiganiro, wabonanye na nyina uwo mu Bugesera w'Inyanza. Umwana yarishimye bitewe n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika narishimira, mfite n'ububasha n'ubushobozi. Umva nta kintu keretse mbahaye. Wavuye muri gereza rero, sibyo? Uraza ujya hanze, noneho ubasha kuryumva uri hanze. Ni igiki wishimiye Ijwi rya Amerika ryakugejejeho? Amakuru nkunda ndi hanze, nkunda kumva ibiganiro by'abasigaye inyuma, cyangwa babandi bari mu ishyamba rya Kongo, sibyo?
Venuste yavuga Mukankusi yavuga mbyumva ababuze ababo jewe rwose mbwirire Venuste ndashakisha murumuna wanjye data yamwise Joseph Sibomana ngo ari muri Tanzania. Hari mushiki wanjye yitwa Musabyimana niko yagiye yitwa ngo ari mu Burusi. Nanjye mbwirira Venuste anshakishirize Bizimana Joseph uri muri Tanzania, anshakishirize Musabyimana ngo uri mu Burusiya. Ni muri cyo nashimira ijwi rya Amerika riduhuza nabo twaburanye ikaduhuza n'abacu. Urababwiye ko watangiye kuyumva byagushimishije, none icyo wifuza ko yagukorera radio ijwi rya Amerika ukavuga uti noneho imyaka isigaye tukiyumvamo twifuza ko porogaramu zagenda gukena gute, ni izi ushaka? Igitekerezo cy'ijwi rya Amerika kugira ngo rishobore kugera no ku baturage bo hasi, abanyamakuru nibamanuke baze gutara amakuru, sibyo? Mu giturage nuhura n'abaturage baguha amakuru mu murenge mu kagari, ijwi rya Amerika nibwo rizatsinda. N'ubundi ryaratsinze rega, ariko ni mumanuka mukagera hasi mu midugudu ukamenya umugabo warayurwanye n'umugore, ukamenya abaraye bicanye. Wenda tureke mu midugudu mugere muri buri murenge. Hari ibyo mutamenya biba byabereye hasi, uhamagare abaturage batikanga, muganire baguha amakuru. Mu midugudu burya haberamo byinshi. Isabukuru nziza abo bose, ndamanitse amaboko mbifurije isabukuru nziza n'igihe twatangiriye kumva ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri siporo. Mu irushanwa ry'amajonjora rya basketball ribera i Kigali hagati y'amakipe yo mu karere k'imikino ka gatanu ka Afurika mu rwego rw'abagore, Misiri yarayitsinze u Rwanda. Umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda Jean Claude Munyandinda araduye inkuru. Muri basketball mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu y'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika byatangiye kuwa mbere y'iki cyumweru muri Kigali Arena i Remera. Nyuma yo gutangira neza itsinda ikipe y'igihugu ya Kenya, ikipe y'u Rwanda ntabwo yashoboye kurusyaho mu mukino wayo wa kabiri wabaye kuri wa kabiri. Abakobwa b'umutoza Cheikh Sarr w'umunyasenegali bananiwe gutsinda ikipe ya Misiri. Umukino watangiye isaa 12 z'umugoroba. U Rwanda rwari rwatangiye neza kuko rwari ruri imbere mu manota mu duce tubiri twa mbere tw'umukino. Mu gace ka kane ari nako ka nyuma, abanyamisirikazi bavumbukanye impambara, umukino urangira batsinze abanyarwandakazi amanota 71 kuri 59. Thierry Henderson usanzwe akinira ikipe ya Phoenix Constanta muri Romania ntako atari yagizeho na bagenzi be, ariko bakubita ibipfukamiro hasi imbere ya Misiri ifite abakinnyi b'intyoza barimo Amer Hagar, Soraya Degaidi, Meral Abdelgawad n'abandi. Mu wundi mukino wabaye kuri wa kabiri wari watangiye saa 9 z'igicamunsi, ikipe y'igihugu ya Kenya yatsinze Sudani y'Epfo amanota 66 kuri 48. Nyuma yo gutsindwa umukino wayo wa kabiri, Sudani y'Epfo y'umutoza Lindsey Harding itangiye kugaragara nkaho ariyo nsina ngufi muri aya makipe ane arimo guhatana muri irushanwa rya zone 5. Umukinnyi Georgia Adiambo, umwe mu bigaragaje cyane ku ruhande rw'ikipe y'intare z'ingore za Kenya, asobanura ko ntabwo babafite mu mukino bagomba guhura na Misiri. It's just basketball. You either win or you lose. I mean, it's just sports. You either win or you lose. So the best team, the person who play to the last whistle, will win. Haragira ati basket ni umukino, habaho gutsinda hakabaho gutsindwa. Ni siporo nk'izindi nta kidasanzwe. Ubwo rero ukina neza ikipe iza kurusha indi mu kibuga kugeza ku munota wa nyuma, ubwo nyine nitahukana intsinzi. Reka rero dutegereze firimbi ya nyuma. Uyu munsi kwa gatatu nabwo hateganyijwe imikino ibiri. Kweri saa 9 Kenya irahura na Misiri, hanyuma isaa 12 ikipe y'u Rwanda ikina na Sudani y'Epfo. Nyuma y'iyi mikino harahita hamenyekana uko amakipe ane akurikirana mbere yo guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo bundi kwa gatanu. Icyo gihe ikipe ya mbere izahura n'iya kane, hanyuma ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu. Muri iyi mikino y'akarere ka gatanu k'imikino muri basketball ku makipe y'ibihugu y'abagore, ingamba zo kwirinda virusi ya corona zarakajijwe mu buryo budasanzwe nk'uko bisobanurwa n'abantu bo mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda rino rushanwa baba bafite inshuro bagomba kwipimisha covid mbere y'uko bagera hano mu Rwanda. Mu gihe baba bari mu myitozo baba bagomba kwipimisha inshuro zigera ku 8, hanyuma bagera na hano mu Rwanda hari iminsi bagomba kuba mu kato barapimwe, bagomba gupimwa bakamara iminsi 2 mu kato, nabwo no hagati mu rushanwa nabwo barapimwa. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma iteganyijwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Ikipe izaza ku isonga izaba ibonye itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket y'abagore
rizabera i Yaounde muri Kameruni mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, rikazahuza amakipe 12. Muri ayo makipe azitabira Afrobasket, 6 muri yo yamaze kumenyekana, ariyo Kameruni izaba iri mu rugo, Nigeria, Senegal, Cape Verde, Mali na Mozambique. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 6 y'ukwa 7 1944, umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hariwe abazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura, bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikari. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaturutse kuri bisi mutegute. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955, Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura. Rosa Parks rero yarabyanze, atabwa muri yombi, aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko. Umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za Leta ya Alabama, rurakururana, ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11 1956, ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri bisi anyuranyije n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye icyitegererezo ku birabura bo mu mujyi wa Montgomery, maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott, na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12 1956, nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero, kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks siwe wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nkawe harimo uwitwa Jackie Robinson. Ijwi ry'Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikari mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye, bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite, ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe.